fise tubwiwe yuko tuzoza hano mu mirango wabaye umunsi mukuru udasanzwe mu buzima by'ukuri numva ngihimbawe cyane nijoro naramubwiye madame nti hasi naho ntusubirayo vuba n'akakaramanzi ariko kandi dusibyizigiro yuko byugurutse reka muremeza yuko byugurutse dore ibiganza no mw'ijuru bayibone baze batwongera urundi munsi Imana ibahezagire cyane twayishimiye kandi twashimiye nijoro n'abungere biciye muri abakozi b'Imana bagiye kubisaba bati turifuza yuko muri ibi bihe tuzoba turimo ngo turungikira umukozi w'Imana yahoze hano iri ni iteka rikomeye kuri jewe kandi umutima wanje ugira nezerewe namara ndabagira ndi umuntu yirabura biragoye kumenya ko yanezerewe ayo ngaya bari bisinzobe mari kubona yuko kamwe bari kenshi none uvise irangi yirabura ariko numutsitana karangi keza Yesu ashimwe numva nezerewe cyane ndashima gose abakozi b'Imana yaba byari bishoboka nari kubaheka ku mugongo kuko bangiriye umunsi mukuru udasanzwe Imana ibahezagire kandi narabayeho twari kumwe nijoro nti byabaye byiza yuko ngenda kuko iyo ntagenda sinari kumenya yuko abanyamirango bankunda urukundo kuko nabonye banyeretse ku munsi w'ejo Imana ibahezagire rero noneho kandi sinyigiye turi kumwe bizoza birashoboka naje namwe muzoza mu kigwati Yesu abahezagire mwakine rero intasho z'abantu bo mu kigwati nyinshi cyane n'abantu beza nabo nyine basa nk'uku banyu bamwe muraza kubabona inyuma yo gutanga ngaho baza kuba bageze hano Yesu abahezagire cyane no vuga byinshi sinoheza mugabo umutima wanje uranezerewe cyane kuko nijoro naronse umwanya wo kuramukanya namwe kandi benshi bakaza bakambwira gatoyi mu gutwi bateye bya bintu wasengera byaragenze neza kandi niko ndabaraba byarafashe ndabona yuko musa neza ya mitwaro twasengera Imana yagiye irishura n'abandi bitaraza bizoza nagoma nabashingira intare yuko ngeze kunahangwa nagumye mbona abantu baza ngo ahanje kuguha ubuhamya yuko bya bindi mwasengera amasengesho mu mirango Imana yabinkoreye wewe nawe waje mu mirango guteterega Imana yari yadutumiye ndaripfurije ibihe byiza nka bya bindi zongera bibabe ko kandi Pastor turabasabiye kuzogira ikiganza ciza nabo mukorana muze mugira ibihe byiza muri ishengero ryo mu mirango ahantu hari Imana ahantu hariho rezo kiretse gavuye ko mwebeye ariko Imana ibahezagire naranezerewe mbonye ko byagenze nabisigizigira yuko byinshi mbere jewe ntahambya Imana izobibaha iki muri abakozi b'Imana jewe kusenga murabona ko nterasaza murabona yuko uruhe ni bwinshi iyo umuntu aciye mu bintu byinshi agenda acoka ariko nawe umubiri wanjye ucotse mu mutima ndagomba kuja mu ijuru kandi namwe ndabipfurije kuzoja mu ijuru nanezerewe cyane rwose nabonye abanyakamenge madamu wari mudeo nabonye mwarimu w'abana wari mudidasi nabonye abanyakamenge benshi bari hano muri protokole na Jean Pierre nongeye kandi kumubona Mungu akubariki sana kandi turabisigize ko Imana izobana yakugirira neza iyo atabanje amasengesho urabona ko atabakiriho uko byari ibihe bikuriwe ariko Yesu nahabwa icubahiro hanyuma bya bindi byose twasengera ibyagenze neza Imana ibiherwe icubahiro ibitaratora inyishu ntutinye haleluya Kristo aracari ku ngoma kandi byose azobigenza neza umwanya ni muto bibisiriko
ibikorwa byinshi. Ikindi gihe Imana yanyugurira umuryango mu gihe cy'ikanisa niyo tuzokwisanzura. Mugabo Imana ibahezagire cyane. Ndakeneye amasengesho yanyu yo kudushigikira mu bikorwa turimo hariya. Turi mu bubwiriza bobo barubatse urusengero barubatse igihe barubatse n'inzu nini cyane. Niyumvira yuko muri ubu bubwiriza bwacu bwa mu gisagara ntabararonka inzu y'abashyitsi ngana nk'iyo bafise. Mugabo kandi ahantu hose haba hariho ibikorwa biraherahezwa. Mugabo igikorwa kinini dufise ni ishuri imwe y'ahantu bita mu Ntenga. Ntenga niyo yabyaye Kibenga. Kibenga ibyara ubwo bubwiriza bwa Kigwati. None iyo shuri yaje kurongorwa n'umwuzukuru. Urumva icyo ngomba kuvuga? Urumva rero mu ishuri nk'iyo yabyaye Kibenga n'ingene y'agasaye n'ububwiriza buyikomokako, ubu ibisa abantu batarenga 104. Mugabo Mpwemu Yera yambariye ati igikorwa kinini nagutumye hariya genda mu Ntenga. None muzojana nanje? Yesu abahezagire. Amasengesho yanyu n'ukudusanga hariya mukaza kudushigikira bizodufasha kandi bizoturemesha. Imana ibahezagire cyane. Singomba gutebya kuri uno munsi. Nijoro twaragimatse twarabaye turabuvura gatoyi. Ibisigaye Imana izotugirira neza. Abakozi bandi babatuma mu Kigwati namwe muzozanana nabo. Ubundi munsi bantumye ngagufasha ikanisa cyangwa ikibatirizo erega n'ibindi bikorwa bizoza. Na ya ngoro y'Imana twabona mu ndoto muri ya vision nimwibaze ngo narabyibagiye kandi ndazi muzoyinjira ariho ndi. Murabyiza ko tuzoba turi kumwe. Noneho no mu kwiyubaka tuzoba turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Murazi ko twagiye twamaze gukubita ibanga n'ubu ntitubyibagiye. Kuri uno munsi sigomba gusoma byinshi ariko narabonye ngo Imana yantumye ijambo rimwe. Yewe abari ngana abo bonyine ko numva amajwi makeyi n'uwo wundi basatara hari yumvise ibyo twize. Imana ivuga ngo ntugire gute? Ntutinye. Bajya mugeza ngo ntutinye. Yesaya 43 turahera hajya bere ku murongo wa mbere. Ndagomba umusome atadidinganya. Ninde yoza kumfasha gasoma atadidinganya? Je wayibaye biza bere ku murongo wa mbere. Ego dusomera mugenzi. Yesaya 43 bere ku murongo wa mbere. Uhoraho wenyene ni umucunguzi. Ariko none uku niko urahagize ubakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli. Ati ntutinye kuko nagucunguye naguhamagaye izina uri uwanjye. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe. No mu nzuzi ntizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Kuko jewe Uhoraho Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe nagutangiriye Egiputa kw'incungu. Ethiopia na Seba naheje ku bwawe kuko abaye igiciro kinini mu nyonga zanje n'umubahwa nanje nkagukunda. Nico gitumye nzohera abantu ku bwawe n'amahanga ku bugingo bwawe. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Nzozana urubyaro rwawe ndarukuye iburasirazuba. Nzogukoraniriza hamwe ndagukuye iburengerazuba. Nzobwira iburaruko nti barekure n'ibumanuko nti ntubimane. Zana abahungu banje ubakuye kure n'abakobwa banje ubakuye ku mpera y'isi. N'umuntu wese yitirirwa izina ryanje uwo naremeye icubahiro canje naramubumbye mbere naramuremye. Imana iguhezagire cyane. Yesu nashimwe. Naya majambo tumaze gusoma hano cyangwa dusomewe ari muri kino mungundire mu nyongera kaje kuri iyi numvise ibise kaje kari hejuru gusumba iyi bica bituma ariko nimuyigumizemo muruba kwijwi atari kirenga. Naho ari iyo umuntu ari karakura ibintu bimwe bigenda birahinduka. Hanyuma rero Yesaya
yanditse aya majambo n'umuhanuzi akomeye ari muri abahanuzi bavuga muri Bibiliya, abo bita abahanuzi bakuru bakuru. Naho wariye nkiri kumwe namwe yuko igituma babita abahanuzi bakuru nuko bashoboye kwandika byinshi ariko kandi bagakora no mu gihe kirekire cyane. Yesaya yakoranye n'abami bane, kuko murazi hari abantu batatu batibagiranwa bari bakomeye mu buzima bw'abantu b'Imana. Uwa mbere yari umwami yaganza abami, ariwe yatanga amategeko, ariwe yagira inama abantu, ariwe yagwanira n'abantu igihugu giteye, akambara ibigwanisho akagenda kugwana ku rugamba. Hanyuma ugira kabiri yari uvugishwa n'Imana. Uvugishwa n'Imana uyo yari ijisho ry'Imana mu bantu, kubera yuko Imana yamutuma ikamubwira ibikeneye kubwira abantu bayo. Iyo abantu bacumuye igatuma ko abantu yuko bakwiye gutunganya. Iyo abantu bakoze ibikorwa byiza Imana ikabashitsa ko amasezerano iciye ku muhanuzi, akaza akabagira ibyiyumvira Imana ibiyumvira ko. Ugira gatatu nawe yari umuherezi yahagarara hagati y'abantu n'Imana. Abantu bacumuye bari bakeneye gutangirwa ibimazi kugira ngo baharirwe, ibimazi kugira ngo Imana iremere. Abo bantu batatu rero bari bakomeye mu buzima bw'igihugu. Yesaya rero nawe yari umwe muri abo bahanuzi babayeho mu bihe bidasanzwe. Iki gihe Yesaya yavugishwa ihanga rya Isirayeli, kuko Yesaya yarakoze Abisirayeli bataraja mu kinyago, arongera akora no mu gihe bari bamaze kuja mu kinyago. N'umuntu yakoze mu bihe bidasanzwe. Izina ryiwe mu gihe burayi bisobanurwa agakiza. Kandi kino gitabo cha Yesaya, igitabo cha Yesaya cyitwa Yesaya, kiragaragaza neza ibyo Imana ari agakiza ku bantu bayo. Ndabwira abanyamirango w'Imana n'agakiza kanyu. Haleluya. No musumego mwakanye sinzi barugo. Ekundamo ndamaze gusaza murabibona. Uko mwari mumenyereye siko muri ko murambona, ariko mushyira umutima ku ijambo ry'Imana. Ndababwira muri kino gitondo nguhoraho niwe Mana y'agakiza kanyu. Imana ibahezagire cyane. Hanyuma rero Yesaya hari mu bihe bitoroshe, abantu b'Imana bari bacumuye. Narababariye ngo iyo abantu b'Imana bacumuye imbere yabo haba inzira zibiri. Umuhanuzi abahamagariye kwihana, abantu bakihana, Imana igira imbabazi kandi ikagirira neza abantu bayo, icyo bita restoration. Hanyuma iyo abantu bagararije bakanga kumva icyo Imana ivuga, Imana ikizana ibihano. Kandi ibihano by'Imana birakomeye, ibihano by'Imana birababaza. Mwegereje ndabipfurije gutungana, mukaja mu nzira nziza. Imana ikaba Imana yayo, ikaba agakiza kanyu. Imana ibahezagire cyane. Areba abantu bari mu gatengo, umwami w'i Babuloni yari atera ihanga ry'Imana, arabatwara nk'inyagano. Abantu bamara igihe bari hiyo ku nzuzi z'i Babuloni, niyo baza kubagaraguza agati bakababwira bati ongera kandi muturirimbire kuri za ndirimbo mwahora muririmbira i Yerusalemu. Nababwire bakozi b'Imana baririmbye nkanje indirimbo zirimo ubushobozi budasanzwe. Nanjye ngira abakozi b'Imana nari inkumbuye umudiho mu mirango. Imana ishimwe ko muri no minsi nongeye kumva umudiho mu mirango. Wumva gahogo kanyu Imana irikira bakoresha. Imana ibahezagire cyane. Iyo umuntu yambaye ikirezi ntamenya yuko kera, ariko izi ndirimbo zanyu zaratugumije. Kandi abantu benshi baje binjira ngaho bashitsi, indirimbo zanyu zarabakomeje. None rero mushishikare kugira amavuta, baririmbye kugira amavuta. Amavuta. Subiramo amavuta. Amavuta. Yamwemye. Roki. Apana mabesa. Changa maoki. Yande. Bati rero turirimbira kuri za ndirimbo mwari batura.
yuko hari igihe umuntu aja mu igeragezwa Satani akaza akamupfundikira n'ikibuye agahomako n'isasara atudusubire kandi ugira amanyama. Ariko twarumvise ngo Yesu wacu arumika abamarayika bangahe? Umwe gusa akagira gute? Agatembagaza ikibuye. Sema amen. Uhoraho atembagaza ikibuye. Uhoraho atembagaza ikibuye cyakubujije kubona Imana. Uhoraho atembagaza ikibuye cyatumye ubura umunezero. Uhoraho atembagaza ikibuye cyatumye ingabire zawe zifudika. Haleluya. Amina. Amina. Bamugiye rero bihebuye. Hanyuma umuntu bigerageza agatebayo. Ubwoba bukamutekera, ibyizigiro bigahera. Abo bantu rero barumva bati mbega bizogenda gute ko abansi bacu bamaze kutwifatira. Hanyuma rero bakabacunaguza bati subira kandi muririmbe twumve. Nabo ngo bari bamanitse inanga zabo ku biti ku nkengero z'uruzi rw'i Babuloni. Hanyuma rero ngo bagacoga ngo mbega tworirimba gute? Tworirimbira gute indirimbo z'Uhoraho no mu mahanga twatwawe nk'inyagano kandi ibyizigiro byacu bishize? Ndagufitiye iganuke, ndagufitiye ubuhanuzi. Uhoraho yaje kuri uno munsi agomba kumara ubwoba bwose, agomba kumara amarira yose, agomba kumara agahinda. Haleluya. Akira rero ubuhanuzi n'ubwawe. Mbega urabyemera? Cyangwa uzobura urabyemera ntarenganye nta ngorane? Ntacyo bitwaye ko ubyemera hanyuma ujyambaye no kubyemera gusa. Hanyuma rero Imana itumuye umuhanuzi Yesaya. Yesaya aza kuvugishwa ababwira ibyizigiro ingene Imana izobatabara abantu batabona aho bizoca. Imana yanoroye nijoro multi system. Ifise inzira nyinshi icamo iza gutabara abantu bayo. Imana ntihabwa icyubahiro cyane. Ntukibaze ingene uzotabarwa uko Uwiteka nawe agisha inama. Ntukibaze haririmbe bose uko Uwiteka nawe agisha inama. Uzotabarwa bose babireba uko Moridekayi yatabara. Ntukibaze marayika umwe gusa. Haleluya. Mana ni nakwibutsa yuko ubise marayika mugendana. Hajya marayika mugendana murinzi muri kumwe. Waribizi. Ntabwo waribizi. Waribizi. Hariho marayika mugendana ngaho. Nisho bituma cyagiye wakasimanuka aho yokurunga mu musenyi usanga yagarutse. Ikindi gihe warakorokeye mu musenyi utabonye yisigama amagufa yawe. Hariho marayika bangahe? Umwe. Kandi uwo marayika ajeje umutekano wawe uvuga uti amen. Iyo ubimenya wowe uvuga uti Yesu ndagushimiye ko wampaye umurinzi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Byagenze gute rero narinjira muri aya majambo? Abantu ntibabona ubufasha aho kuzana. Batwawe y'inyagano, bari munsi y'ubutware bw'umwami Babuloni. Imana iravuga ngo nzohagurutsa umukozi wanje. Ubutabazi bwabo bwaciye ahantu batari biteze. Bose bajyanye nk'inyagano, igihugu cyafashwe mbiri, abantu
bari desespere. Ndagubitiga nuko wewe wumva wihebuye ndakubwire ngo araje kugutabara. Amen. Araje kugutabara. Ibi ndakubwira si slogan yarabimbariye. Akiri Yesu y'ibyo wasenga. Akiri gutabara kuvuye ku Mana. Oh, hallelujah. Ndabona Imana iriko irabahindurira amateka. Ndabona amashimwe buzuye. Ndabona muriko murashima. Imana ibahezagiye. Mana rero yahagurutsa umwami yitwa Kuro. Uyu amperere yitwa Sirisi. Yari umwami w'Abamedi n'Abaperesi. Nawe yari umwanzi w'ihanga rya Isirayeli. Wari uzi yuko Imana ishobora gukoresha ubudakwiyumvira kw'ibyiza akaba ari ibikoresha. Sabwe ibyo warizi. Imana ishobora kugaburira ikoresheje umuntu aterekwa yuko boronka n'inkondo y'ikijumba ko muciye mukanya mwese ibiki. Sabwe korora kabiri ko musigaye mukanya n'ibiki. What happened? Mubisigorane. Yes, ashimwe. Ariko I know muko murandaba mambere ukambasha unoruzi indi mu mutwe. Abose ngo mwebaye ikiga naco nabaye. Reka n'ibikorwa gusa ndandemereye. Yes, ashimwe. Umva rero Imana bamuzohagurutsa umukozi wanje. Urumva rero Imana bisaba ko zesha. Uyu mwami niyubaha Imana na gatoyi. Kandi niwe mwami tubona wa mbere yakoze ikintu gikomeye kuri ihanga rya Isirayeli, kuko yabwiye ati n'abantu mubarekure bose bataye iwabo bagende kubakira Imana yabo urusengero bayambarizamo. Sema amen. Haleluya. Ndakubwira ngo ntutinye. Na rero yatumenya amajambo umukozi w'Imana yitwa Yesaya. Aravugishwa abwira ihanga rya Isirayeli. Yavuga ngo ntutinye ewe Yakobo. Ntiyavuga Yakobo nk'umuntu gusa, yavuga ihanga rya Isirayeli, abakomoka kuri Yakobo, umuryango wa Isirayeli wose, abo mu bumanuko no mu buraruko bose. Murazi ingene byagenze. Abo bose abana b'Imana. Aravuga ngo ntutinye ewe Yakobo, uwakuremye akakubumba. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Aravuga ngo ntutinye. Rero ubuhanuzi bwaje mu gihe abantu bari bakize ibutu. Hanyuma rero amasezerano bari baramaze kuyibagira ibyo Imana yabavuze ko bituma bagendana ubwoba. Bagendanye ubwoba rero Imana itumuye umuhanuzi. Imana turabona rero ubuhanuzi yashikirije buri muri aya majambo. Imana yagiye ivuga kandi n'ibyo Imana yambariye ngo ubarire abantu banje bo mu mirango ngo ntibatinye, ntimwongere gutinya. Ibibazo mubona imbere yanyu bigiye kuronka inyishu. Amen. Imana iraje kwitaho imiryango yanyu. Imana iraje kwitaho amagara yawe. Imana iraje kwitaho kuri bya bibazo wasengera byose. Ntutinye. Haleluya. Ngo nduhoraho Imana yawe. Umva mbega ni kuki tutotinya none? Ubwa mbere avuga ngo uhoraho niwe yaturemye akaturumba. Muri mwege ndazi benshi baramaze kubaka amazu. Abatarubaka amazu barabise ibindi bintu batunze mu nzu. Ngo mutabura buno buhanuzi uciye ku bintu byawe utunze ushira ku mutima. Muri 2017 niho mu muryango wacu twaronye imodoka dushobora kugenderamo. Hanyuma rero nibuka tukigura imodoka sinatora itiro, sinasinzira, kandi nababariye ko je Imana yampaye itiro.
aha naho bako mwese yosigara sinori Imana mwese umuntu atagira ituraza kuzana murambe yo kubiganza ro kagatiro hanyuma rero je nta ngorane Imana izakura kugi wanje ntirizohera umva rero sinatora itiro kubera yuko nari ndonse ikintu mu buzima ntigeze kuronka kandi aha ni muntu wenye hari abameze nkanje aha muri mwege hariyo umuntu uvuga iti ndizi iyo modoka yawe ugende hajya mugatoya mvuma ndagutwara muga ntiwoyitwara bongo kweli Yesu adufashe umuntu wese igara afise ikintu asize ku mutima reka mbwire abamaze kuronka nk'abana umunsi uronsa akana ka mbere hajya umwana wa mbere araryoshe imfura je nababwira abana nk'abageni basha mwege uyu mukuru wanyu ni mumuhe yirire uyu niwe yabatanguye ngo kubera iki bakona akarenganya reka nta karenganya kubera yuko hajya umwana wa mbere abafise amateka menshi cyane kuko mu kumuronka niba uba wise umubyeyi mu bandi abaguhaye irindi teka abakunda guhamagara mama naka na papa naka ni ukwiye kuba warose uwo mwana Yesu ashimwe ubutaramuronga nawe turamwifuriza kuzomuronga kandi Yesu niwe atanga abantu Yesu ashimwe umva igituma tudakwiye guti ni Imana yaturemye niyo yatubumbabumbye turabayo sema amen ndababwiye hari umuntu avuze yuko akwitirirwa nawe uratamba ukarinda guca bongo kwe nguwo uboneka umuntu w'umutunzi aha mu gihugu baravuga abatunzi batandukanye sino kwiwe nasiga amazina yabo uwo mutunzi rurangiranwa akakubwira ati je uhereye ino munsi wewe ndakwisa umwana wanje aha niwo ducako sabwe kukwita uwiwe bisigura ngo ubaye umuraganwa n'abafisi Yesu ashimwe una haki ya ulisi kandi wewe uyu munsi muzakikwita naka urazobaza abantu baronse ubukwe bumeze neza umuntu aronse umugeni akamukura mu muryango ufatika bagati bavuga ati none mukwe wacu mbega arabise ikintu kimwe ku munsi wa mariage mu makado batanga uwo munsi nyine utahana imodoka kuko bavuga mu mwana wacu ntiyamenyere kugenda n'amaguru none rero turamuhaye amaguru azogendesha wenyine ntuciye uronka imodoka nawe ugenderamo none bongo kwezi kubera iki wasabye mu bantu ariko murabyumva neza yanyu tegera mu mbere ko nasabye mu bakenye ni kirundi bavuga ngo yasabye mu bantu bifise nikanari gute basi Yesu ashimwe cyane ngabo kandi urashaka gusaba ngo yuko ugasanga nafise byinshi mugabo washikimurira akaguha icyubahiro bongo kweli hakaba n'udasaba ahantu mu muryango batunze ariko yaseruka ukamengo ntakije agisero kwirembo nawo budakira gusafye siyamodoka twabahaye turaza nta ngorane agatwara mwikumura kandi nyuma y'ibirota 10 wakarisore n'ikiri cyane none wo hitamiki no kuma data nirongera mabukwe amuduharage niteka gusumba imiduga n'ihinda bitangicubahiro reka nirenganira ibyo nacyo bitwaye umiriza rero igituma tudakwiye gutinya n'Imana yacu umuremyi wacu nivuze haleluya uwakuremye akakubumba aravuga ngo ntuti Yesu ashimwe cyane wumva gute kwitwa uwaremwe n'Imana Imana ikakubumba ikabivuze ngo ntutinye ubyumva gute wewe yaya majambo nayiyumvire ko nijoro ndayamira ndiko nayiyumvire kwitwa uw'Imana yakure ukabura ikintu cyane ahantu bari muzi umwambaro
abadamu nibo babizi, usanga ahantu babika impuzu zabo hari impuzu usanga umengo ni inakogwako. Iyo rero nisazi niyikorako ayibika ahantu ugabo ngo nagenda mu rubanza. Umuntu wa kera avuze ngo ngiye mu bantu niyo nzopamba. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko umuntu ashobora kugerageza kuzigama impuzu yiwe, akazigama umuduga wiwe, akazigama ikintu yaguze yashyize mu nzu yiwe, ariko gishobora no guhura n'umuriro kikaka, gishobora gutwarwa n'amazi. Ariko Imana yoyo rero yewe niterwa n'amazi, niterwa n'umuriro, ntiraswa. Haleluya. Iravuga ngo ntutinye kuko nakuremye akaba ari jewe nakubumbabumbye. Imana ishimwe cyane. Yongere kandi gutinya Yesu aguhezagire cyane. Dore ibiganza duhesha icyubahiro Imana. Uwakuremye kandi yakubumbye aravuga ngo ntutinye, ni Imana yawe kandi yakubumbye. Ikindi rero gituma tudatinya nuko Uhoraho ari we yaducunguye. Avuga ngo naragucunguye. Haleluya. Ndagucungurwa muri ubu icyo iri jambo gucungurwa rishobora gusigurwa mu buryo butandukanye hafi kabiri basi. Reka mvuge, biravugwa yuko umuntu yacunguye umuntu cyangwa ikintu mu gihe yishize mu gishingo cy'icyo kintu kandi cyari kibangamiwe. Yesu Kristo yishize mu gishingo cyacu. Yesu Kristo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Haleluya. Mbega muranezerewe ko mwacunguwe? Muranezerewe ko mwacunguwe? Mbega rya saro ry'ibyaha mwari muri ryo muraryibuka? Muragomba gusubirayo? Imana ibatabare ntimugasubireyo. Imana ibahezagire cyane. Yesu Kristo rero yaritanze ku bwacu, yaducunguye, atugira abazima, atugira abantu. Imana rihabwa icyubahiro. Iyo mwibutse ikintu, baraba abantu b'urungano rwanje ingene bapfuye kandi bapfutanye, mugabo jewe kuva muto bwanjye Imana ikanzigama, none nkaba maze gusesa imvi niko mvugira Kristo. Ndavuga nti Yesu warakoze. N'iteka ridasanzwe. Imana ibahezagire cyane. Erega nababwira burya abantu bapfa kwirukira ibintu hagakwa mu Mana birimo icyubahiro kudasanzwe. Nabo bariye cyagiye nabo mwiremba hajya hejuru muri Ashuri yahora iwacu iri mu Gasenyi. Nari maze iminsi hariya hanyuma rero manutse dusohotse ku munsi w'Imana, turamanuka twende data bariko bararirimba turyohewe. Tugeze ahantu ku isamariro, mbona undi mugabo ahagaze mw'ibarabara ati mbabarira nyakubahwa. Ubise ikibazo ki? Ati twagomba tugutume mu nama nshingamateka. Atubona iri barabara ryacu n'agaheza irikunda kwagira n'imodoka ishikino n'uwimbuye utuntu nawe nyine dushora. None rero uratuvugira mu nama nshingamateka. Nandi ariko arabigira none ego arangije rero nzobivuga ngo murakoze ba nyakubahwa. Acarwa mu nzira ndarenga. Erega n'umushingamateka abakirisitu. Haleluya. Amen. Kuko nacunguwe. Iyo jambo kandi risigurwa mu buryo bubiri kandi mugira kabiri. Iyo bavuga gucungurwa n'igihe ushobora kugira ikintu utanze kugira ngo icyo kintu mu gishingo cyacu twawe, hanyuma rero ugatushyiraho ikintu mwashyizeho ngo wumve gucungura kiriya kintu cyane n'ikigende ntigitakare, ugashyiraho rero valere ingana n'icyo kintu kugira ngo icyo kintu n'ikigende. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaraducunguye. Haleluya. Igihano cyari gutubako cyabaye hehe? Imana ibahezagire rero ntimutinye kuko twaragize gute? Twaracunguwe. Yesu abahezagire cyane. Bari mugenzi wacu twaracunguwe. Hari ikindi gituma tudatinya, Uhoraho yatwise izina. Iri ni jambo rikomeye cyane. Bantu bo mu mirango, Uhoraho yabise izina kandi Imana yarambariye yuko nyuma yo kurangiza urusengero muzokubaka
izoba izina ryarurangiranwa yuko abantu bazoza baje kuraba ibyo Imana yakoze mu mirango. Mbega murabyizeye? Jewe yarabimariye naza kubabarira mu kurangiza ijambo yambariye. Yesu ashimwe. Umva ntutinye kuko Imana yakwise izina kandi iryo zina riranditse ngaha nyene rivuga ngo uruwanje. Amen. 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 Mbega n'abantu bose bita ngo nabi wawe. Mbega mwabonye rwanje bari mumuzi kandi Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amaze guca abadamu wanyumva ijana kw'ijana. Hari ngabona uze wewe agenda mu rubanza cyangwa ari kumwe n'abantu akazoyaga nabo ari kumwe n'umugore we ntavuga ati we ni madamu wanje. N'abagabo niyo muri bomba mvuge buke ndibanyo abagore bagatuma iyo muri batubise uragomba amanota abagomba bariya uragomba amanota base bakira abantu mwabonye kwanje barutuko byatangira batubise ariko nogira yuko ugomba amanota umudamu kamupresenta imbere y'abantu uti wabonye wanje ariko rero abantu batabivuga ibyo none muburinzire kuzobivuga ryari nonese ni izina rero yaduhaye rivuga ngo uruwanje. Haleluya. Yesu ashimwe. Sinzi uko ndabyumva ko ariko nawe ubyumva. Yaduhamagaye iki abanyamirango yabahamagaye iki murabiwe. Amena. Reka ntibabyumvise kandi byabanezereje. Mugomba kwitwa abo kwa naka abo kwa gasupari. Mugomba kuba abo kwa gasupari. Abantu bamwe ngo bariko barasenga biraryoha hanyuma rero ibyavuze bagaca ngo ni Imana yavuze ariko kumbura Imana n'ukuri se yari kiravuga muri hariko havuga umuntu abonye yabanogeje bose ariko barabogota ngo bari mu mugisha atarabagira ati bana banje atuni bereka imasi yakavuga none mugomba kuba babereka imasi mugomba kuba bande abakristo Imana baheza gibe cyane biga bereka imasi yo mari kigahuza ariko umuntu witwa bereka imasi ntagerageze n'amazina twahawe gusa gutyo uratumva n'ubwo rero batubijyeho gasupari muganye nawe Imana utabare cyane kwitwa rero uw'Imana bituma tugira sati particulier. Rero abana biwanje n'abageni mwese muri abanje batabiyumva. Yesu ashimwe. Bakiyumva n'abana baranezerwa kumva bavuga abantu bari mu nzu wabo utunze twe turabukana. Mbere ko mutabimenye abantu kera mu gutanga amazina abantu bo ngaho haruguru mu gutanga amazina yaraba umutunzi avugwa muri ako karere nimba yitwa Shinwa bagacavuga ati njyewe umwana wanjye ndamwise Shinwa none ari umuntu witwa Shinwa ari ngaho yekanye agomba kumuramutsa twarukana kera agaca yibaza ati umwana wanjye ninamwita Shinwa azoca agendera mu modoka nk'iyo Shinwa agenderamo azoca aba umutajiri kandi na Shinwa nyene kandi ko ari umuntu atanga ameze neza twenga aryoherwa basi ibimubako byose agaca yibaza ngo bizomubako yakura yizomwita gutyo kandi akayigora niyezi mugabo ntutinye. Haleluya. Kuko yakwise izina ngo uruwanje. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro, Mana ishimwe hejuru ko turabayo. Hanyuma rero ikindi nacyo igituma tudatinya nuko Uhoraho adufitiye amasezerano
amasezerano kandi amasezerano y'Imana bagira gute atera ivyizigiro abayikunda. Yesu ashimwe cyane. Mbega amasezerano ni meza. Ibangahe bafise amasezerano turabe abafise amasezerano n'Imana. Imana ibaheza yire cyane. Iyo asezeranye rero ni besa ngoma nabereke ndacyari muri cyawe gisomanye ntaje nta byinshi ndaje mo sindaje kure ko Imana yadumye biri hano. Amasezerano rero numvise ku Mana ubwa mbere yavuze ngo nzogufata ukuboko nzogutabara. Ingano Kristo baracabangutse gose. Haleluya. Tuvuge ngo turahantu hateye ubwimo bana bazi bari mu bagenda na bya bintu bari mu ngaho. Tubotere bazi ko jewe rero ndi umugabisha w'abasoda. Turi kumwe. Hakaba abantu habavye aba inganda ziriko ziratikira kandi kabata yindi nzira ihari. Bishoboka yuko aho hantu uwayenganye ubuzima bucamurangamirwa. Kristo rero agomba guca muri iyo nzira kandi nta yindi nzira ihari. Akaza yumva ndamubonye nkamuganye wa Kristo bandanya tera intambukuze nugira ubwo nkabona yuko yatinye kaca namufata ukuboko ndi ingo mbega namufashe ukuboko andi umugabisha w'ingabo ninde yoshaka kumukaraka rokitara namufashe ukuboko n'umugabisha w'ingabo mbega haromukaraka abantu bose batuboye bongo kwe wewe musi Kristofu n'abacayumva ameze gute acayumva ibiro bigize gute ndakwifurije kuduga ibiro Imana guheza ngire cyane adufashe ukuboko. Haleluya. Nimwongera gutinya shengero ry'Imana adufashe ukuboko. Ntituzogwa n'abana tuzogwamo sifa kwa Bwana. Haleluya. Nari mugwimo hari mugwimo ugeje ugwimo genda kuvuga ubutumwa ahantu mu ntara ya Ruyigi. Hanyuma rero buriya bwije rero sinagira ahantu hoza kurara mugabo abantu barahanahana amakuru. Hari abasirikare twari twarakoranye kuri position kuri bise ahantu niga batabaduba ko ndi muri iyo micungararo batabaraza barandora aho bati ntugira ubwoba ingo tugende urarara ku kirindiro cyacu. Ana yo miki urara ku kirindiro cy'abantu mu ntambara nawe mana yo miki hamwe ni Yesu ubugingo bwanjye nabusize amaboko yawe mugabo akabona ko nateka ntugize ubwoba. Bari babwiye umukuru bati turabise umushyitsi w'iteka kandi ni nyir'umunyeshuri gasa ni bwawe mwaribwa nawe umunyeshuri mugabo nari nagira ubuntu gufasha abandi kubagize kw'ishuri. None rero baranjana nsanga barondeye igitanda kuri position ne barasosa n'imatera nziza n'amashuka meza ikambamiriza ibigabo ati tukweka ahogera ndoba niyoze rero umukuru w'icyo kirindiro agatuma ati uwo mushyitsi wanyu w'iteka mwonde iteka nanjye gasangira nawe nanjye ndibega yemwe wandabibonye. Nituvuga byose bagabo. Hanyuma rero batora amakaze ku meza yateguwe neza turasangira. Uwo mukuru w'ikirindiro arambwira ati iby'agakiza bye birangyohera mugasinda bihamvya turavuga nawe ijambo ry'Imana. Hanyuma rero hano baragerekaho ndara kuko umukuru yari yabyemeye. Yesu ashimwe cyane. Bakanjyana neza naho nza kuruhukira. Hanyuma rero mu ijoro haduka ibintu muri abo basirikare bari bwaho hari umwe yaragwaye umutwe. Hanyuma rero yaragwaye ibisigo bica biramubyuka kandi bimubyuka yari aramukizamu ariko nkoho n'ibyo bita mikarashi barayiza abantu niko bikomeye cyane. Bati yemwe aka ko bimufatiye ngaho turahugiwe numva bariko barabivuga mu mahema
Yesu we wandugike ngati kikamanga baca baraza barantarankiriza bati mukozi Imana humura ati none Imana yamusega ati senga no njanda senga ewe ndasenga so ridacika ntutinye kuko bagufasha ukuboko Musikara agenda wamba uko nasenga niko yagenda wamba amajambo yari karavuga arahagarara aho bari sinzirirako batongere bamwimura baramuterura bamukura iruhande ya cya gikoresho hanyuma rero iryo joro arahwa bukeye batwarambara ati mukozi w'Imana mbere yo kugenda turagomba kugenda dusenge uwo mukuru w'ikirindiro ati nani nagomba kwakira Yesu nk'umukiza n'abantu bose atwara bacabarasi ndasenga ndavuga nti rero muzoze kura mukozi w'Imana uteze kurusengero hanyuma rero uwo muntu nawe yaragwaye bati turagomba ugenda usengera iyi mwene data kandi yaragwaye impemu mbi yo adufashe ukuboko haleluya ndasenga impemu mbi zimuva arabohoka haleluya adufashe ukuboko mutinye haleluya adufashe ukuboko muri za bintu bikuracamo muri za manu ucamo muri za bintu bitembo adufashe ukuboko sema amen asanga ubyemera gorora ikiganza Imana ihabwe icyubahiro cyane agufashe ukuboko handi avuga ngo nzogukomeza hariya baravuze ngo ntutinye ewe Yakobo umusiba we Imana irazi fragilite yacu irazi intege nke zacu irazi kudashobora kwacu irazi aho tugarukiriza haleluya ivuga ngo nzogutabara nzogukomeza nzokuramira n'ukuboko kwanjye kw'iburyo ntutinye amen ariko rero ingorane zihari abantu usanga amaso yabo yarabisha kubiboneka nijoro twarabuze ibituma abantu batinya no kuraba kubiboneka bakabona ingorane imbere yabo bakabona kumenya Imana ntigishoboye n'abisirayeli igihe barimo bavuga ngo mbega none Imana yodukura mu maboko y'izi mana zabi Babuloni nareba bariye ko misezerano rya kera iyo abantu bagiye ku rugamba ni Imana zaba zigiye ku rugamba zaba zigiye kurwana iyo bishyitse rero hakagira ihanga ritsindwa baca bavuga ngo turabatsinze n'Imana yanyu turayitsinze uwakure haleluya avuga ngo ntutinye Yesu aguhezagire cyane hari igihe rero abantu bacika imbuto ugasanga ibyiyumviro byabo byahereye ku bantu bakarondera ubutabazi ku bantu ariko siko bikwiye kugenda nuguhagarara neza Imana yaradusezeranye kwizodufata ukuboko kwizodukomeza kwizobana natwe haleluya none rero dukomere ntituganyike ntuzungazungishwe n'amagerageza ubona bandi baracumura mu bihe by'amagerageza bakidodomba bandi bakavuga ngo ntacyo tukibereyeho twosanga tugakora n'ibyaha none Imana irihe aho nayisengeye n'amangwayi aho nayisengeye abantu bajya badatera imbere aho nayisengeye dosiye mvise ahantu kanaka itararengana n'umunsi wari irihe nakubwire ngo nihibi iraje kubikora ingorane nuko rero watakaje kwihangana bantu benshi mu gihe cy'amagerageza baratakaza kwihangana naho ibidandaza byawe byariko birahura n'ingorane ntujye ruswa naho ibiri kurakora biriko birononekara umiriza tanga ikoze naho ibyo wari kurakora byose byagiye byononekara Imana yo yagumye ari Imana mbega muruzi ko Imana yagumye ari Imana ujya munsi bageragezwa yari Imana nuno munsi ni Imana kandi zoshishikara kwitwa Imana sema amen ntihindurwa n'ibihe kuko muriho nta gacu ko guhindagurika dusome Abaheburayo hariya 10:36
kandi ni kugenda njya guheza ntituvuga byinshi nijoro twararonse umwanya wo kwidagadura ariko ijambo ni ntutinye ewe Yakobo musi wawe ewe munyantege ewe wacitse imbuto ewe wihebuye ntutinye kugira ngo dushikire ibyasezerano rero hari icyo dusanga yaradusezeraniye ubugingo budashira ariko kandi na ya mitwaro wamuririmbyi yavuze ngo nabiriya mana ndabikweretse uze ubikorere kwiyubahisha Mana ishimwe cyane raba rero Abaheburayo 10 ku murongo wa 36 hari amajambo tugiye guhereza ko hajya dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo havuga gutya 36 kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba mubone guhabwa ibyagize gute n'ibintu bibiri gusaba gusa haleluya haleluya mbega niho muri umva ikintu cyane ntutinye wihangane amageragezo uri kuracamo wihangane ntutwagwe n'ishavu gukora ibyaha hari abantu biragora ugasanga kubera kurondera urubyaro akibuka ko yari kwitondera inzira y'ubwiwe bakagenda gusambana ngo babyara abana ndagomba nakubwire ngo ushobora gusanga ubyaye igisuma cy'ikonzo ushobora gusanga ubyaye ikidebire ushobora gusanga ubyaye ikintu cyuzuyemo ibisigo byose n'abikoraniro ry'ibisigo wibwira yuko Imana ari wicira inzira cyangwa Imana niyica inzira kandi nabo kubera umuntu aho bya buno bugingo baranyaga abandi umuntu yamugurana amahera yiwe akaza kuyamusubiza jewe ndabise umubabaro ukomeye ingene umuntu ashobora gusahura umuntu mugenzi we ibintu byiwe hanyuma bakaririmbana akaririmba ngo ndagushima Yesu wanje kandi yarazunze mugenzi we muri misi n'umutse ku kibazo gitoroshe nabonye umuntu nk'ukurobira Christophe ni Christophe jewe rero ndagomba gusaba ingurane mu banki kuri umugenzi rero ndagusabye unyishinge unyabarize kandi amafaranga mise kuri konti nayo nzokura ko banki izoshitora amafaranga mise hariya mugabo unkundire bambe ideni bisumba ayo fisari abakristo bene data ni Manuel Nganuze nanako ariko sibo ngoma kuvuga hanyuma rero umwe gatagenda kamusinyira urazi wishinze umuntu uba wemeye ko ibizoba byose ari wowe responsibility yasi murabizi amahera kandi kugurana amahera si cyaha kuko nugufashanya no guteza imbere ariko muri kino gihe imanza zihari mu ishengero ntituzozishobora kubera yuko abantu bose bita abanyakuri n'uwibye yita umunyakuri uburenganije uwundi akiyita umunyakuri wa mugabo rero agatamusinyira amusinyiye rero kumbe nawe yasibye kera abonye ko amusinyiye aciza gukura ya mafaranga ari kuri konti noneho wa mugabo yamusinyira banki gatiba tuzoza turakata kuri konti yiwawe none bagenzi by'ukuri murazi abantu bamaze gufata ideni rya banki ushaka uburinde kugira ngo weze kurira ipantaro ntihabura basi umusipi nubura gutobora n'agatoboro kamubigizayo ideni rya banki hanyuma rero agasata mwezi data wangiriye iki ati genda kugiriye iki hari abantu bigira abantu batari kandi abantu babishe bakabamara ati mbere usubiye kuvuga no muri korali nkanda guhagarika none ko ari umushefu de korali agusubasha ntibiyumvire rero umudamu n'abo bana b'uwo muntu bashonje amahera akatwa ku mushahara w'uwo muntu ariko arihira mwene data reka kuko wigira mwene data si muri mwene data n'abahosheje n'uwigira mwene data umva abantu kubera ibihe turimo bariko barahemuka umirizi kugira ngo Imana yadusezeraniye bidushike ko nitwihanganira amageragezwa
inzara igatera mu rugo ntusenge, nibajya mu maruswa mwirinde, ntugende urakomera amashyi abandi, pfukama. Yesu waravuze kuzodutabara, waravuze kuzodufata ukuboko, waravuze kuzoturamira n'ukuboko kw'iburyo. Haleluya, haleluya. Ngomba ndabaze namwe mumfashe guca urubanza. No kwemera ko uwo muntu aguma ahagarara imbere y'abantu ariko araririmba kandi yakoze ikibi gico. Naho urara musi novyemera. Ndazi amagogo ya kredi. Wovumona urushora kredi ariyo wafashe ubigombye. Siko none akabigira kabizi kanyimboga karitse. Hari undi mudamu tugeze kugera ahantu acavuga ngo agira umugabo we ngo arafata kredi yo kurya. None rero mpamvu ugomba gufata kredi yo kurya mwabyumvikanye n'umugore, nimuyifate hanyuma muce muyajya. Byo ni byari kuko umunsi muzosoza nimwe muzomeye ubigenza. Imana idufashe cyane. Umviriza rero abakristo tugira kwihangana mu bihe bigoye. Aya masezerano dufise tukagira ngo ntidutire. Ufise ibyaha uzotinya tu. Twarabonye ingene Adamu yatinye n'itongo rya Edeni. Icyaha gituma umuntu atinya. Imana idufashe cyane. Yesu nashimwe. Kugira ideni si cyo cyaha, ikibi ni gutendera kuri fisi. Turi kumwe no kutenderera umuntu yuko uzomuriha. Erega ari umuntu aca mu bihe bikananira ko abideni. Ariko hamagara mwene data uti byukuri, erega byarangoye. Byaranani hari gashoboka tujyonda guhebeye. Siko no Abisirayeli muri minsi mikuru bari bafise hari umunsi wo guheberanira. Yaravuga ati mugende data kugira ngo ibintu bigende neza, nitugume turabana ingwe bya bintu byose nari ndakufitiye ndabiguhebeye. Yesu ashimwe cyane. Wari umunsi wo guheberanira. Imana idutabara. Ikindi bigira kabiri rero Imana idusaba hejuru yo kwihangana tukihanganira amageragezwa dukora iby'Imana igomba. Shishikara gukora iby'Imana igomba dutinye. Haleluya. Kuko uravuze ngo nzogutabara, nzogufata ukuboko. Haleluya. Nzokuramira. Tunamika amaso yacu dusenga. Amasizi y'abantu ariko naho wicaye woshorera amagi yawe ngaho urazi ko wabuze ukwihangana mu gihe cy'amageragezwa. ndagufitiga nuko inyuma y'iri sengesho tugiye gusenga. Yego shorera amagi yawe wongere utarazi ingene hasa ni mu ngoro y'Imana.